Noel yananiranye asha umusaga urumva kiro cy'inyama cyagiye kuri transit abantu bariko baziraba abantu batonze hamwe ku isombe gusa by'inyama bahevye asha amase kuri isombe abantu no buzuye umega batondeye igitoro Kubera ki musaga ikunze ibintu byose abakobwa b'abasazi ngo bari kumusaga none nshatse kuvuga oya rokuri musaga ga odeur bakaba tuga muri ko gatuma bababeza yo ivyo rero Comptoir no musi rashushira ivyo rero tuko hamwe hoba audit y'imiryango bakaza kurati uyu muryango winjiza amafaranga ya ku kwezi hanyuma usohora amafaranga ya ku kwezi tukoca dufungwa ego sape hari amasape reka tubiki ibanga ry'akazi sape zo muri ville nukuri hari sape iri kuri onatere irahenganya imezuko okay bayita gute losange imeze gutya nanizi ngo nje tuye nayo twese twako turega twe wenga nawe sanyagira ifisi shavu yababaye yanyagiwe akabonge karayisha ahagarika turindire gato inkuru turindire gato Tasya mwaramutse uri he mukunzi wacu mu collègue dukunda twemera cyane aciye ubwenge ufise ikibazo ikihe muri no misi ariko shaja naho tuguma dutemurura birababaje ndabwiye yagaga tukuremo ubwenge urabizi ego frame ko rujya rwego ari urwego rwa leta ubunye hagiyemo urukuboko kwa leta kubera iki bajya abantu bavuga yamuhe mu bindi bihugu birahanwa twarakwe kuba misi nabo baba batowe mbega imigami mwavuze dukomera amasha ahubwo misi ngaruko Keri kabisa yarakoze Keri ari mu kazi kenshi cyane gose vraiment mbega niwaheruka niwaheruka oya twibutse niwaheruka hariho yundi Carole wa 2024 Carole Siren Vibes TV. Amahoro neza turaramukije mwese abakunzi ba Siren Vibes. Sali. Noel nziza. Noel wanyu yagenze gute? Yagenze gute yandikite bawe? Jewe? Yambu kwanza. Yambu. None cyane. Ndamwe gutwenga kwera. Sikibazo ikihe ca Noel yanje. Ikibazo ca Noel yawe ni kubera Icambere nambere je nta gift nimwe naronse. Gift ni inde? Reka ndabwira ikintu kimwe ibintu aho byatanguriye gupfira. Byatanguriye gupfira muri Fun and Fact nibatswe mwabibonye kuwa gatanu. Muri Fun and Fact CEO atwemerere ngo aradufitiye surprise. Ndavuga ni ashandaru ndari ndibutse neza Noel y'umwaka wahera nta bintu mwagiraniye by'ama surprise muhanuduka doni biki Nora turabasirimu mugabo na message ya Noel nziza yaje kuwa kangahe kuwa gatandatu mu gitondo Noel nziza yahemwe muracabaho cyo ibintu bibaje cyane Noel nziza rero kuri mwe bw'abakunzi bacu bakunzi biganiro ca KuriComptoir twagarutse kuri Comptoir kandi uno munsi wa Mungu twibaza ko Noel yanyu yagenze neza ariko abantu benshi bakwa rido abantu benshi bakwa rido ngo Noel ntiyabaye mugabo razi ikintu gitangaje Jami nubwo bavuga ngo Noel ntiyabaye urazi embouteillage yari hari kuwa mardi buca ari Noel hari yuzuye amasoko yari yuzuye ikiro cy'inyama 36 39 ikiro cy'inyama inyama wagiye ku isoko yaye atari ku musaga kwa gisombe rero abanye musaga turabaramukije cyane turabakunda kati yacu nziza cyane dukunda turabaramukije gose ngo ku isoko ngo byabyifashe gote hari ahantu haruguru gatoya cyashikira banki ya BBC ahanyene juste kuri ibyo bintu twabihaririyeko abanyamusaga barakunda guhohoterwa barakunda kuba bariko baravugwa mu bintu byose ikintu cyose uzokumva batavuze mu munyamusaga ntibumva amahoro mufise ingorane yihe na musaga ni kati nziza cyane mu abantu bazi kwidebruya abantu bazi gukora cyane uko babeshera ngo bako baragisombe bariko bagira iki bafise diversité y'ivyo kurya bisanzwe ijya audio yaradukunkumuye cyane gose oya kuramo speed okay wapi Noel yananiranye asha umusaga urumva kiro cy'inyama cyagiye kuri transit abantu bariko baziraba
abantu batonze hamwe ku isombe gusa iby'inyama bahevye basha amaze kuri isombe abantu no buzuye umega batondeye igitoro baje kuri isombe n'umuceri iby'inyama bahevye basha abaveterineri baravuga ngo kari wisoko bavuga ngo karibu nta n'uraba mugabo batonze ku isombe abantu mega n'igitoro bamwe base kuri isombe abadaraza isombe barejeje bari ku murongo utazo gucishirizamo nta sombe ushobora kurya igiturire akariko kanyishe utazo gucishirizamo nko isombe ariko reka ndabwire ega mu isombe harajamo inyama oya murashobora kurya inyama abaveterinere bakwambwira ati za nyama ku musaga baratwica ngo umubwiye karibu uri nkumengo uramututse ibadesha ico kirimi ntacumva ego ariko ijya nkuru ya muri jimbere no bagiye kubi rindira tugume kuri musaga kubera iki musaga ikunze ibintu byose abakobwa b'abasazi ngo bari ku musaga ngo abakobwa ngo bafise ngo abagabo bahabara ngo babantuzeya babifise ngo bari ku musaga ikintu cyose kibaye ngo ku musaga impeke ku musaga Mugabo urazi ko hahora harawe ngagara o kafe oya musaga ntiyigeze ironka agahengwe ku kintu cose basi ngagara iraja ku ntore bakayivuga ku ntore ubwa musaga ivugwa mu tuntu twose ngagara si ntore gusa ngo ikibazo kihe na musaga yacu biyuhagira kuri bafise ubwogero bwa buri hejuru yaho none shatse kuvuga oya rokuri musaga ga odeur bakabaduga muri ko gatuma bababeza ivyo rero musi irashusha ivyo rero siko tubivuga kubera twaranabibonye ku mbuga zimwe hari ama article yanditswe dore kuri ya jimbere aho bavuga amafaranga yo gusumisha donc uko amikoro y'abanyagihugu muri kino gihe muri no misi ishobora kuba ari nayo ngaruka ituma Noel idasura kuboneka exactement urumva nukuvuga yuko ushobora gusanga par exemple nka ration alimentaire par jour igeze ku miliyoni n'amajana 2 iyi ni normal par mois pardon par mois Jonathan kintu nkunze kuvuga gajami nkunze kuvuga ngo hamwe hoba audit y'imiryango bakaza kurati uyu muryango winjiza amafaranga ya ku kwezi hanyuma usohora amafaranga ya ku kwezi tukoca dufungwa ego tukoca dufungwa twese twofungwa ku murongo kuko musaga kubera ukuntu urashobora kubona abantu baba bafise amasource de revenu mato cyane make ariko abo bantu barananiranye abana biga mu privé ufise imodoka unyosha igitoro canke urasohoka the weekend baba ivyo muhira gusa ufise umukozi uhemba ku kwezi wo mu nzu uteka n'uraba abana ivyo rero umva ni hatari boshaka bakitekanira ivyo audite bakavyihoza niza amashuri atariyo ya turabahinga cyane iyo nije imbere yagize onye yaganaho yanditse ati Noheli mu bibazo bisaba kwikuramwo ubwenge ego bisaba kwikuramwo ubwenge aka rero kariko kanyisha kwikuramwo ubwenge mbega bisiguriye ibaze ngo kubusesa hasi ukabuhonyora mukaca ukigira zimza bati turumva Noel urumva ni hatari ngo none bakwavuga ngo numwana ni antu umuvyeyi n'umwana kamubaza mbega ndakubaze oya twibuke umva naho batangura bati tukiri abana muravyibuka neza ingene byari bimeze gajamwe ndivyo ngenda kubaze nyende hariho akamoto je ndibuka odeur yijya misi ya Noel ndayibuka agashuho ukumva odeur hamota akantu nyene amafamiye atumirana bateka bagira icyo ubu unye na Noel nziza mu maguru amafamiye atumiranye tugira cotisation mwakotiza tuvuga ngo nakayabatumira ni hatari nukuri Noel was Noeling was Noel ico gituma rero ibintu biragoye ngahanya hariho akantu aga paragraphe ndagasoma ati ndamubwira gute ko Papa Noel
afise ingorano n'umwaka Père Noel yagize nomubwira gute ko Père Noel uyu mwaka atacafise yagize Père Noel twakuze tuzi ana sapa bashizeho sapa muhira wasangaho amakado iyi sapa ntimwivuge mu commentaire kandi ni inkuru twari kugaruka oyaye iyi ni inkuru twari kugaruka mugabo twarateye imbere urazi sapa ndahora tugira kare kuri ubu twarateye imbere twobwe bya sapa turaranga sape hari amasape reka tubike ibanga ry'akazi sape zo muri ville ni ukuri hari sape iri kuri onatere irahenganye imeze uko okay bayita gute losange imeze gutya nanizi ngo nje yena twese twako turega twe wenga nawe sanyagira ifisi shavu yababaye yanyagiwe akabonge karayisha rero twakuze dusanga amakado uvyuzi ngo ni Père Noel rero uyu nawe umuvyeyi akaravuga uyu muvyeyi ndabwira gute umwana ko Père Noel afise ingorane no mwaka agize intoxication ndashobora kumusigurira ko yagowe no kwiyunguruza kubera ubukene bw'igitoro tugaruka rero kuri iyi ngorane y'igitoro yanditswe na yone ingorane y'igitoro dukashaka gutwera ama-emission muri sign afika harimwo ama-emotion ari bizarre nkumva nkushaka gutwira ubwirurire apasi shaka dasi tugaruka kuri dasi dasya hagarika turindire gato turindire inkuru turindire gato dasya mwaramutse uri he mukunzi wacu mukolege dukunda twemera cyane aciye ubwenge ufise ikibazo ikihe muri no minsi ubabaye urarira uryohewe urarira mu buzima nitumuzi dasya arira oya ni menopause yo akwese ndagakunda abonye Beatrice irengaya ararira dasya yo dukuri fact yakatari inkuru nyene jewe yego ijya mu nkuru irimo emotion kubera n'ikintu camuryoheye nari nasamaye gatoya gutya tudasamara gatoya ngarutse gutya sanga yari ntasubiza inyuma habaye iki umwosoro uramureze Kino ngo jamina barira no gutera kofi. Kubiti kofi. Wala twenga. Mume nage murabaga papier mushware yewe. Hano oni ozi yamba ari kuri kamera. Ari kuri kamera ya gatatu. Ozi ari kuri kamera ya gatatu. Unato turamukinagiza. Iruka hageza n'amazi. Amazi agira merane. Yo! Dasya dukwitira gukunda kandi vraiment ariko kandi bashabesha ikigenga kacabeshera ngozi ngo niho ngacayirira ngo abantu bariko baragira iganiro kumbe Dasya umwosora mwe kuri bisi rero bimeze gute kuri bisi umusomyi wo muri Iris News ikindi yakweje kiraryoshe cyane tubisoma uko nyene ndagoseye gusuzamere ariko shajami naho tuguma dutemurura birababaje ndabwiye yagaga tukuremwe ubwenge urabizi ego frame 2025 kwikura nk'ubwenge sesa hasi ukabusesa kandi nivyo no umutwe tubatoje wa 2025 twikura nk'ubwenge ubuzima bubandanye ntatari umusomyi asaba ati muradusakarira basi aho turindirira bisi ndamerereye za emotion zo muri sabe nturire yo mugabira ateye ikigongwesha urazi hajya ahantu ugiye uhaciye gajami ukabona ijya mirongo ukacubona ijya mvura hari hamaze imisi kuva kuri la veille ya Noel kandi imvura y'ubu ntinateguza hagumye imvura yanabivuze uwo musomyi aravuga yuko ntinateguza imvura y'ubu uzone iguye ariko akazuba imvura ikabiraguye acavuga kakanu yavuga ati ntondeye bisi canke hoho mafise amahitamo iyo ntondeye bisi hagati mu gisagara ca Bujumbura hoho mafise amahitamo yo kwemera nkanyagirwa gutyo nkagumana ikibanza canje canke nkaja kuyugama ihise ngarutse ku murongo nkaja inyuma ya bose bikarangira amasaha yo gutondagumye yiyongera hari naho atatana amaguru ikacimuyagira ubunye mu inshuti imuseruka ko rukamvye n'umutaka ngo yamara nawe vyawe ntiworoshe ngo uyu mwaka wa 2024 watanga uyu mutaka ugurwa 12000 francs ariko uyu munsi ugeze ku 25,000 ariko urazi ikintu ngahangira mpamagarire amanuzeya amashirahamwe hari amashirahamwe ahora akora imitaka nka forme ya marketing hajyanye baciye bafata hajye imitaka bajya abantu batonze
bakaca bacaho basavye uruhusha muri meri pa imitaka baje canke batonze hari watanga iciyumviro ciza cyane mucuve kino ciyumviro kandi ndazi ko hari abantu bajejwe bafite amashira hamwe bafite ivyo badandaza bafite abantu donc ibi bahayanyisha ibidazwa vyabo amabanki ni ndazi ko abantu badukurikirana ahubwo munyarukana ibidandazwa vyanyu tubigirire ama promotion tubigirire ama publicité haya hantu rero kuma arrebus murashobora kuhubaka ikintu abantu bashobora kugamamwo mukaca muki branding kandi ngo ashaka nka banki yinaka kacishaka abantu bakaza barugama hageze kwimvura erega ingorane wewe umva Jami yego bazokugama bamwe abemeye gutakaza ikibanza rero aho ico nico kibazo kica tukivamo gute ico kibazo ashavuga ati ujya kwari karurira nibi ujya n'ikiko yurira ujya ko yurira nibi ujya ko yurira mu 2025 kwikuramwo ubwenge wamonye ko uziye karurira tumuvuge yakarurira hari hejuru turagusaba ugume kuri kamera gatatu hariya nuragiye kurira hariya shakiye navyo tuzi kandi urukora dusamaza mu kiganiro aha bahedukize kamera bwerekana ozi turagusavye ozi nukuri reka kandi iyo ndaka kubivuga akamuhindukiriza kare karurira tare kwa vyiza gusumba maboko igihumbi sindi vyarimo maboko igihumbi ni maguru 10 Okay, tubadaye inkuru rero ishuje cyane. Iyo tuza kurangiriza ko iyo tugira twicareko ishayi ndiko nikawa. Akanywa ikawa n'amazi. KuriComptoir. Tolo na wamenya. Urabona rero ishayi mucare mutekerezwa inkuru y'ikintu ciswe Miss Burundi. Anye kusanze tuvuze Miss Burundi mu buhinga bw'ivyo macashiramo akajingiro k'ibintu nyene bishushe. Miss Burundi byarateye induru turagiye muri fièvre ya Miss Burundi ariko bitanguye kare nizogera bamenya nibaratangura kwiyandikisha organisation neza ya iduhaye ishayi twage tubona logo ngo pka tubona ama konti mashasha ngo pka kandi twahora tuyafise ibombora nayo umva twadukundisha inkuko n'abati birahaye twabavunira kagohe yuko umuyobozi wa Siren Vibes arimwo muri iyo komite uwo rero nahazoducikirasha tugifise unye urumva rero ingene vyifashe harabaye kunyinyurana kwa komite yaheruka n'ishasha Kwera abantu benshi bariyumviriye bati none kubera iki amakonti ariko arahinduka kubera iki logo yahindutse ariko mu bindi bihugu ama edition vya bindi nyene cyakindi ukibona cubona ni Miss Burundi bavuma bahindura imyaka bavuga ati 2020 edition gutya mugabo ukabive mugabo haje bishasha okay tutwibaza rero baribajije impamvu abantu benshi bakora dukurikirana rero twavuye tugira amatoza twebwe ibihanganye byo kuri comptoir abatananirwa aba promoter aba journaliste turaca mu makurisi turagira tuti done byagenze gute amakurisi okay natahuye nabi murabona yuko natahuye nabi kandi barumvise abantu benshi kuvuga ukuntu miragura indome kandi adidinganya n'ivyo mutazi alors impamvu hari umuntu yatubwiye organisation amatwi adusumira organisation yaheruka ntiyashoboye kuba flexible ngo itange ivyo yahora ikoresha kubera yakoresheje ngo amafaranga yashizemo ngo amafaranga yayo yakoresheje ibikoresho vyayo amaide yayo organisation ngo amafaranga kugira ngo ama followers bavye gute je n'ose pas umuntu yoca igaruka kibaza none Jami uko Miss Burundi edition zose zirahinduka umuntu wese tuzaragira vyiwiwe nakajagari mugabo ayo matwi yandi adusumira kandi twumvise yuko aba bariko barayorganiza muri iki gihe bijeje abantu yuko ivyo naho imanda yabo yohera bazobana bakoresha no ku edition zo gukurikira bazobana bariko babikoresha no kubanaho atari bo bari muri organisation rero nukuri tugaruka kuvyiki ci logo nayo iyi logo abantu benshi bakora baravuga ati ya logo nta kintu kimwe cerekana ko ari umurundi kazi uyu muntu tubabona nta kintu kimwe cerekana kubera iki none haravuze ngo mami wata yanuze yo mu mazi nubona kari ingana yanuze yo mu mazi twiga mbega twayize mu kangahe sinibuka neza mbwa hayo mami wata nyene tuze mugabo bon ndibaza yuko logo reka dushaka iyi ni ide ya sirene no kumenga hari ama sirene siren
nama ide uriko urabikwegera ahantu karakabazo kurabizana gutya ndashaka kurabikwega gutya anye ngo si hanyuma batoye hosa Kamariza mbabarira gato ndaguciremo no kuri hama ni siren vibes haba bavuga ngo silence ico nuzovuga ikuye mu bantu silence ni siren vibes wa udi agago umurazi ko kuri gano akaba yanditse ngo Merry Christmas yigaragaze ngaha muri commentaire kunyamba udashobora kumahya mu fiance wawe ngo Merry Christmas ariko yo rero hariho ijambo numva twogaruka ko ijambo Rosaline Kamariza yavuze kubijanye n'iri higanwa ariko arafasha ibigema zo kwitoza ababwira ati Rosa ni mwiza ni mwiza cyane uri mwiza Rosa ni mwiza frame uri mwiza nayo kwiteka none haje nibatswa bakoga zo kwiyandikisha zo bagira complex none gacha ubona oya ntanaki rero nawo zini mwiza igitsure kiri ari inyuma yo kiragutoboye aramakije nawo zini mwiza uzi wacu ni mwiza none ni mwiza cyane commentaire mwandike uzi ni mwiza uzi mwiza turabasabye nana mu kwezi kuraheze witwandikiye hanyuma ndaguciriye kuko kajambo kandi ari umuntu yavuze ngo tura ngo niduhanahane oya hani kuri comptoir hari umuntu basabye ijambo ngo ndasabye ijambo ngo rero ngo je nagira ndakwitse ngo yaravyo kwitsa birimo ngo ndakunganiye oya hani mu kajagari poto nashaka kuvuga ko rero kuri iryo jambo Rosaline yavuze yariko araremesha abakobwa ko ari nko kubateguza ati muzovugwa hari amajambo bavugwa bitari vyiza ati muri bajya abantu babandika harimo abarihwa harimo baronka amafaranga yavyo kugira ngo bashobore gufungura kubera babavuze ariko je cangaruka nkavuga ko rujya rwego ari urwego rwa leta ubunye hagiyemwo urukuboko kwa leta kubera iki bajya abantu bavuga yamuhe mu bindi bihugu birahanwa ucuruza pick up mu bindi bihano wanditse gute iyo umuntu ariko aradifama umuntu birahanwa kuko erega igani violence mu bisanzwe no mu mategeko birahanwa hariho ni bayita gute cyber harcèlement kuko umuntu uramwatatse virtuellement kuri ntuzera kuri kumbuga ngurukana mumenyi ivyo rero birahanwa n'amategeko jandi mu minsi yigeze kwivanamo kubera bamuvuga ko yarafise umurazi ibaze vraiment je ndamwibuka kabisa yarivanyemo kandi yari yashitse kure hanyuma ubwo kubera kuntu bagumye bamwandika ko afise umurazi araba maco marenge urumva ibyo bintu birababaje cyane none nka Rosa nk'umuntu agiye gutwara rujya rwego agiye gutwara iyi Miss Burundi ya 2025 ahubwo ntiyofasha ko abantu bakora ivyo bintu bahanwa ego apana gusasira inganda ujya muntu abikora nkuko umenga bariko baramukomera amashi nkuko umenga bajya abantu babikora ni sawa ko ari ibintu bibahaga agantu ko gushira munsi y'iginyo ni bon oya nukuri birakwiye guhanwa cyane kuko birababaje gose kudekuhaja umuntu abari mu higa hano n'abandi bace bitwaza ngo dutahura ngo irihiga ushaka gutahura vyose nibazi nyuma uko utahure vyose deka bahiganwe wagiyemwo arazi igituma yagiyemwo kandi cengaruka rero no kukindi naco tugaruke ku ba Miss nabo baba batowe mbega imigambi mwavuze sha iki kiganiro tuzobana Miss Burundi tuzobasha kuri ibi by'amalogo organisation kuri ibi byavuzwe mugabo mwebwe muze ko tuko tubahanga amaso iyo migambi muhora muyihereza he iyo muyitubwiye ntimuyibandanye dukomera amasha ahubwo Miss ngaruko Keri kabisa yarakoze Keri ari mu kazi kenshi cyane gose vraiment bega niwaheruka oya twibutse niwaheruka hariho yundi Carole wa 2024 Carole yo ni Miss ngaruko okay sawa ngaruko turakuramukije cyane turakuramukije gose muri technique barasaze tureka turagize ikiganiro umva twako oya reka tumubuze
umvira oya ariko arakora nje gituma tubona ngaruko yabi to blaming anda yitwa Carole yitwa yo ndamubona ndakabona keza kamwe kaza no muri show ya Kigingi bakamuvuga akicaye imbere sinyuka gusa izina ryako naho zina kazi naho zihari buzizina oya turagiye birakwiye imidi bisigaye bye